ubanza twazindukanye nuwo gutanga impapuro z'umutsindo ku banyeshuri barangije ivyigwa no kugurura umwaka w'ishuri wa kaminuza w'ibihumbi 2023 ushira ibihumbi 2024. Twebwe umunyeshuri wese aja tugana uko abameze kose, kuko mu marangamutima yacu nta macakubiri dufise. Umunyeshuri wese ahavuye uko ameze turamwakira. Naho rero kuva imyaka myinshi iheze twakira abanyeshuri bafise ubumuga butandukanye, turabakira kandi tukabigisha. Hari abo biba bigoye gusumba abandi, na cane cane abatabona n'abafise ubumuga bwo kutumva, kubera ubuhinga bisaba n'uburyo bisaba babugoye. Mugabo turagerageza, turita ku rutare dufatikanije n'abagenzi, dufatikanije n'inshuti, dufatikanije n'ibindi bigo bisanzwe bibafasha, turagerageza tukabafasha kandi bariga neza. Ibikorwa vya kaminuza y'umwizero wa Afrika biradushimisha cyane, kuko no mu vyigwa bimaze gukorwa hano mu gihugu cy'u Burundi, uretse kaminuza y'u Burundi na NS, mu kaminuza yigenga niyo iza ku rutonde rwa mbere muri universite zikora neza. Kimwe mu bikorwa ishengero rikora riritaho ivy'indero, riritaho ivy'ubuvuzi, riritaho ivy'iterambere mu kibano, ni naco catumye ishengero rishiraho ishuri rya kaminuza y'umwizero wa Afrika. Uretse kaminuza risanzwe rifise n'amashuri mato mato n'ayisumbuye ashika ku 92. Ubutumwa tubatekereye nubwo twama dutekerera abanyeshuri bacu, ndetse tuba habwo butumwa bakiri no mu ishuri batararangiza, ko bagenda iyo bagiye bagafasha gutora umuti canke inyishu y'ibibazo bihanze Afrika, ibibazo bibahanze ibihugu vyabo, ibibazo bihanze ikibano cabo. Murabizi yuko dufise ibibazo vyinshi, ibibazo bitandukanye, ibibazo vy'ubukene, ibibazo vy'amagara, ingwara mu bice bitandukanye, ibibazo vy'ubutungane, ibibazo vy'intwari bereye, ibibazo vyo kurya ruswa n'ibiki byose. Ivyo bibazo rero tubabwira yuko badakwiye kuja kuba nabo ikibazo muri vyo, ahubwo ko bakwiye kuba baja gutora inyishu, abaja gutora umuti w'ivyo bibazo, kanatsinda nico tubigisha kuva bagitanguye kuba abanyeshuri bacu. Ubutumwa no bahereza no bashikiriza iyo bagiye kubandaniriza ubuzima, ukuvuga ko bigishijwe ubumenyi, baratahura, bararonga ubuhinga bwo gukora, ariko barigishwa n'indero rundu ituma bashobora gukora neza, n'ubwenge butuma bashobora guhitamwo neza ivyo bakora. Tubasaba rero ko iyo bagiye boba abaserukizi ba kaminuza yacu mu nyifato, mu mibereho yabo, kugira ngo ibikorwa bazoba bariko barakora aho bari hose berekana akarorero keza nk'abantu bigishijwe na kaminuza y'ugukira ishengero. Kugira ngo umwaka dushira mu ngiro ubuhinga canke uburyo bwo kwigisha bita amakredi, sinzi ngene bivuga mu Kirundi, baharura ivy'amakredi, kandi mu nteguro cyangwa mu ndinganizo y'inyigisho za kaminuza mu Burundi bavyita baccalaureat, aho ivyigwa canke imyaka bigabanije mu bice, ariko kandi nuko ivyigwa uko tubitunganya, ivyigwa vy'igice bitangura mu kwezi kwa kabiri bigahera mu kwezi kwa gatandatu, ibindi vy'igice kigira kabiri bigatangura mu kwezi k'umunani bigahera mu kwezi k'12. Nukuvuga uko tubitunganya nuko ivyigwa vyose vyo mu gice tuvyigisha burindwi, kimwe cyose tukacigisha burindwi. Rero ahayandi makaminuza atunganya ivyigwa agafata icigwa kimwe canke bibiri akavyigisha bigahera, hama bagatangura ibindi. Twebwe dutangurira icarimwe ivyigwa vyose vyo mu gice, hama tukabihereza rimwe. Nico gituma rero bidufasha kugira ngo ivyigwa bitangurire ku gihe, hama birangire ku gihe. Turabigisha mu Congereza, turabigisha no mu Gifaransa,
umunyeshuri wacu agenda ashobora kuvuga neza canke gukoresha ururimi rw'igifaransa agashobora no gukoresha n'ururimi rw'icongereza. Dufise akarangamutima keza ariko kandi dufise n'ubuhinga bwiza bwo kwigisha. Abanyeshuri bacu barigishwa mu buryo bwiza ku buryo bagenda ari abanyeshuri b'akarorero bazi ibyo bakora. Abanyeshuri rero n'abataraza turabateye akamo baze, turafise aho tugarukiriza, ntidushobora kwakira abanyeshuri bose, harimwo bamwe bahora bagira ibibazo kuko baje gusaba ko tubakira tugasanga ntibigikunda kuko igihe carenganye canke kuko ibibanza vyuzuye. Ngo kwihuta rero abavyifuza kugira ngo bashobore guhamvya abandi.